ikiganiro ni ituyage, tukaba turi kumwe na bamwe bashobora kuba barateguye byinshi bimeze neza mu kwitunganiriza imigambi, aho tugiye kuganira na bamwe mu ari ngaha mu nyubakwa za radio ijwi ry'ugwaruka. Ikiganiro tuyage turaze kuba turi kumwe na bamwe mu bashoboye kuba bitunganiriza imigambi, ndetse bafise na bimwe byinshi bakora bibafasha kuba baronka kimwe bashobora kwigira neza. Rero hano mu nyubakwa tukaba turi kumwe n'abashobora kuba batubarira imigambi yabo. Hariya ndabona uwashoboye kuba yitunganiriza umugambi, tumuramutse cyane. Ego nanje ndabamukije cyane. Ego ntari wenyine, ku bandi gwiwe ndabonaho ubundi mwana akiri muto, nawe tumuramutse cyane. Ego. Kazina kawe twa gute? Nkuru Samuel. Nkuru Samuel afise imyaka ingahe? 10. Imyaka 10. Ku bandi gwiwe ndabonaho ubundi umusore, tumuramutse. Ego ndabaramukije. Mwasha kuduza kajwi? Ego ndabaramukije. Ego ku rundi ruhande turi kumwe n'undi musore nawe ashobora kuba ari mu baza kutubwira byinshi mu bijanye no kwiyungunganya. Akazina kawe? Akazina kanje ni Nibona Edmo. Ego ikiganiro rero tuyage, reka duhereye hariya kuwa banje kwivuga rivuga akazina aheze anatubarire. Mbega uno munsi kwitunganiriza umugambi birabaho? Ego ku mazina ni Irankunda Desire. Kwitunganyiriza umugambi cyangwa akazi birabaho, birashoboka, ariko novuga yuko ntabwo ari ibintu bikunda gushoboka cyane kuko bishobokere bose. Muce make nuvuga uko birashoboka, ariko ntabwo bishobokera bose, usanga hariho intambamyi nyinshi. Ego dukubitira kwa Irankunda Desire, hari abavuga ko bigoye gutunganya imigambi kubera kubura uburyo. Bishoboka gute imigambi ije mu buryo ataburyo buhari? Ataburyo buhari kenshi ntabwo bikunda gushoboka, ariko hariho intambwe nkunda kuvuga nigisha abantu ukuntu bashobora kwitwararika, ukuntu bashobora kuduza umugambi. Nk'akarorero urashobora kuba wifuza nk'akarorero gukora nka projet ikeneye dufate nk'akarorero nk'ibihumbi 500, ariko ukabona ko umenye 500 ntabwo ushobora kuronka mu mwanya. Rero hariho imigambi umuntu akora afise intumbero yo gushika ku mugambi yipfuje, ugasanga ibyo ukora sibyo wari gukora, ugakora utuntu dukenya kukujana ku yindi ntambwe kugira ngo bizokunde wa mugambi wari ukeneye uwushikeko. Nk'akarorero urashaka ko wifuza nko dufate nko kudandaza ibintu ushaka kudandaza, wasanga bizokeneye 500, kuvuga ati ngo menuhera kugira kangire mba ndandaze vyema, uko nza ndunguka nzoduka gahoro, hanyuma nimba hakeneye imeza mu nyungu nguri imeza yo gukekaho bya bintu, ama etageri hama gucyo agenda duka buhoro, aza gusanga wa mutahe yarakeneye yamaze kugirane kuwushikako. Rero gutangura tamutahe ufise n'iby'ukuri birashoboka, ariko bice biterwa n'ukuntu wabyitwayemwo. Ucuvuga ati nimba afise 2,000 nakeka nokora ejo nze ndonke 4,000, 6,000, 10,000 nduge buhoro, hanyuma kuko ndazi ko ari abantu benshi bagenda bashinga bavuga ati je nahereye kuvyema ariko ubundi miliyoneri. Ibyo birashoboka, rero birashoboka cyane, ariko bikunda gushokera bake cyane kubera ko benshi akunda gusuzugura akazi. Ariko rero projet yo ushaka gukora ifise ikeneye umutahe munini, hariho projet ukora ntoya izagushikana ku ya projet wipfuza, ariko ugasanga iyo projet nta nubwo ari impano yiwawe, ariko ugapfa kuyikora kubera ko ukeneye ibishaka gushika. Kwitunganyiriza imigambi batubariye ko birabaho kandi birashika. Bitunganiza imigambi kayitunganya, nawe uri mu batunganije umugambi. Uno munsi gutunganya imigambi cyangwa gutunganyiriza umugambi ugerageje gufasha abandi, uno munsi kwigisha abandi, birashoboka ko ushobora kubafasha ukuntu bashobora gutunganya imigambi? Ego ni cyane yuko ntabwo ushobora gukora ikintu gikeneye nk'abakozi 5-10 ngo byose ngo bikorere ubumwe. Birasaba yuko habaho abandi bagufasha, kuko cyane ko wowe ubwawe ntabwo ushobora gukora wenyine ngo bikunde, urahamagara abandi. Kenshi rero ushaka kuzana nk'umuntu atabiza kugira ngo umwereke kumuga ati bigenda kugira ngo ibikorwa bigende neza. Nk'akarorero
uno mwana twicaranye ngaha uyu Samuel w'imyaka 10 naramwigishije byinshi ku buryo nawe nyene ibyo namwigishije uba ariko abyigisha abandi nuriya kari mubona hajya hirya ari we yavuze ko ari Edimo nawe namwigishije mu bijyanye na electronique nanyangira ko muza kumumenya yivugire ego nk'imana mutoya rero namwishe ibintu byinshi kandi arabizi nasheshe ko ubu nko kureda aradufasha kenshi arafise programa aho muri weekend kuri umunyeshuri aja kuri programa akaja mu binga bw'ivyuma umva ko rero nawe nyene ko yigishijwe ego murakoze cyane dukubitira hariya kwa Edimo ati mu bijanye na electronique Irankunda Desire yashobora kuba akwereka byinshi nawe watuyagira iki mu gihe n'ikiganiro ari tuyage. Ego cyane ndashimira Desire Maître kwa nyinshi electronique ubu ngeze kuindi ntambwe kuri electronique. Desire yaranyigishije ibintu vya fabrication réparation ndabona ko ngeze kuindi ntambwe donc ubu ndashobora gufabrika radio sabufu nkarepara appareil zose ndashobora kuzirepara no kufabrika kuvyengishije. Ego nivyo yakwigishije turi kumwe n'umwe mu bashobora kuba bari mu kiganiro tuyage ni naho yibereye akazina kawe. Jewe kwizina abanitwa Ndayishimiye Eric abamba ku Karurama aba muri Salon de Coiffure nk'abantu mu coiffure. Ikiganiro nituyage uyu munsi kwitunganiriza imigambi bibaho gute bibayeho ucubigenza gute? Ego icambere rero ndabashimire kwitunganyiriza imigambi nashobora kwitunganyiriza neza nkanje ubu ndageze ko ntambwe ishimishije cyane bivanye nuko nakomeje gukurikirana radio wa Vrep kubigano byagiye bicamwo n'ukuntu bayifabrice n'ibintu byiza cyane. Cyo kuba mu coiffure ubu naduze buke imashini nange ndashobora kuyifabrikira ata muntu abikoze atamitaye nkoresheje kabisa. Ndabishimira iradio ku byo yagiye yigisha. Ego Eric uyu munsi imigambi urashobora kuba witegura ugahura n'intambamye ishobora kuba iri mu migambi inyishu ushobora gucuronka ni yahe mu gihe umugambi wawutunganije intambamye igaheza ikaboneka mu mugambi inyishu ushobora gucutora n'inyishu imeze gute muri uwo mugambi? Muri uwo mugambi cyo nakora nuko nabanza nkawe wese iyo ntambamye yoba igereshikira nkaza nkayitorera inyishu. Ego mbonigaba nizera yuko urashobora gutunganya umugambi ukabonekamwo intambamyi kugira intambamyi zive mu nzira waheza ukabigenza gute kugira inyishu uyitore? Kugira inyishu ndayitore cyane cyane intambamyi duhura nazo n'ukuntu ikibazo cy'uburyo iyo ubuze n'intambamyi ziraboneka. Irankunda Desire umugambi wawuteguye intambamyi zirabonetse inyishu yoza gukura intambamyi iba ari inyishu imeze gute? Intambamyi zikunda kuba nyinshi kuko hari intambamyi z'uburyo hari intambamyi z'abantu usanga baguca intege n'abandi usanga amengo bipfuza kukuzimanganya kugira ngo ntushobore kugira rero izo ntambamyi zose muragenda amenye nyine azitwaramwo nk'akarorero nk'intambamyi y'uburyo nayo kuko rabira bivuga ifise umugambi jewe nkabona yuko uburyo butaza kuboneka kugira ngo umugambi ushoboke icyo nkora inca mvuga nti reka nongereze ikiringo mbanze ndabe ko uburyo nshobora kubwegeranya buce hamwe amakikinda gikore. Rero nca mvuga ati okay ubu rero ndose ibihumbi 20 n'akaroce 10 wa mugambi wanjye nzobikiraya hanyuma aya nazo cakora bya muri byo bya bine bisaba dukora ntibipfe nkiri intambamye cyane mu buryo byo mushakira nzogishike ko ishoboye gukunda. Ari bijyanye kuko yuko nshobora gukora projet idasa ishobora gukora projet idasa bijyanye nateguye
ariko ndondera ko iyi projet niyamara ko ubwo buryo nzo ndayiheba nje gukora ya yindi nari nkeneye isumba iyo nari ndakora. Hanyuma naho kuba guca intege naho ivyo vyamaho nye nayo n'intambamyi iyo nayo cyo nkora gusa na abo ndabima amatwi bumva aho imbana gikemuye icyo kiba kivuyemo. Hamwe n'abifuza naho abagenzi babicanye abifuza nk'abatefuza yuko wobaho cyangwa ibigire ikintu cy'ugira umenye nyine umuntu abaho mu isi ukamenya ati hanze abasi barakaka ndakanahe kare ukamenya ati ndashaka gutaha kare amasazo binageze mu rugo kugira ngo ega ninutse ndinde n'ubuzima bwanje ibyo birashoboka nazo ni intambamyi nuko nazo ari zitatu zose ni intambamyi umuntu agenda ahura nazo kuko hari abantu batakunda umuntu akora iyo babonye kurakora uvuga ati ujya muntu aradutunganya ibiki kandi gusa ntabwo wanabatunganya ahubwo wowe nuko babona gusuguma wiruka yego. Turi kwa Irankunda nyine leta y'u Burundi yarashizeho banki y'ugwaruka yokorana gute n'ugwaruka mu gihe ugwaruka rufise ibyo rushobora kuba rukora uno munsi iyo banki yoheze gakorana n'ugwaruka gute? Je nkumva banki y'ugwaruka ubwa mbere ho nibaza yuko just nahita banki igituma ntayitwa banki uko numva umengo kuko ari banki ishyizwe na leta navuga ati ibyo byose hazobaho akantu hazobaho ikintu gitandukanye n'izi banki twari tumenyereye kubera ko abari banki y'ugwaruka kandi mva yashinzwe n'iki na leta yacu sibyo ariyo yashyizeho iyo banki ariko nagi gusanga ntahitaniye n'izi banki zindi tuzaye tumenyereye kubera ko nawe nyene hari pourcentage utanga y'inyungu umva atanga inyungu kandi nanyo urerekana umugambi ukerekana ibyo ufise ukerekana ingwati biki jeje sanga ibyo byo babisa ibyo bintu birasa kubera ko nk'akarorero bijya bwije muri banki biragoye cyane kuko nta mukene aja muri banki umukene ushobora kuja muri banki kubera ko urumva basanzwe ari umukene rero hari abantu benshi usanga bafise amaproje ariko batagira umutahe rero utagira umutahe utagira imuze yemera yo kugira ngo usanye bisabwa byose kugira ngo uje muri banki urumva ko bikuma bigoye rero umugambi mwiza ariko ni mwiza ku bafise uburyo ariko ntabwo worohereza abadafise uburyo. Ego urakoze cyane uno munsi amabanki ahari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi uko ngana kose canke uko yazi iyo korana gute n'ugwaruka rufise ivyumviro byo kwiyungunganya. Icyambere cyoco uko yokorana nuko icyambere cyoco ikintu cy'ingwati ikwiye kuhava kubera ko nta muri umujene bavuye ku ishuri ntihakiva ku ishuri sivyo nta ni parasera afise ariko arafise umugambi hanyuma kone iyo projet ahingiye bonyine ko baraza arabahinga biga projet iyo bayiravye bakona ati projet vraiment twize n'amafaranga nshaka guhomba ihombye naho byo byagiye mu buryo arabahinga byo babizi urabyumva hanyuma icyo mbona bagatuma basi barekura amahera buke bagenda bafrena baraba uko projet iragenda sibyo hanyuma bakashaho n'umugo kubasuriva basi ari kugira ngo baje bishoboka ariko mu by'ingwate ntibishoboka nta mujene iyi projet yo kugira ngo abajene ngo bashobore kwiyungunganya ubiciye muri banki ntibizoshoka kubera ko bashaka gusaba titre nayo mushaka umutari umutwiza tunga urinze uronka titre ya parcelle urumwiza tunga urinze uronka urupapuro rw'agataka yumva gatagusanzwe ugafise kiretse gusa iyo urose umuntu akurishingi akubati jene umuha amahera niyabura njenzo yariya abo nawe ninde se uza kwishingira se nimba we bigukundiye cyo gasho gutaka nkundira rero hakwiye kubaho indinganizo nziza yorohereza umujene wese yumva ko akeneye gushinga projet yiwe akiteza imbere ariko ntihabeho usanga naka byamushokiye kwa yarose umwishingira hari udashaka ko umwishingira ariko akaba ari umuntu nawe afise projet kandi ishobora kumuteza imbere rero je nk'ibyo kubganje ibintu by'inzira by'ingwati bikwiye kuhava hanyuma ikindi nacyo kwize banki zindi aya ma pourcentage kwa barabajene bakaba uburyo bayagabanya izo pourcentage z'inyungu bakanyibazigabanya kugira ngo bimufashe yoroherwe bakazatuma zituza mu nyuma amaze kubona nawe ko hari icyo amaze kwigeza ko ego nivyo. Leta y'u Burundi wayisaba iki muri kano kanya? Je cyo musaba cyane hanini nuko abajene bakwiye kubiyegereza cyane kuko bafise ingufu zo gukora kuko ntagoza gufasha umusaza
asigaye nk'imyaka 2 yo gukora kandi hariho umuntu agifise imyaka nka 10 cyangwa 20 yo gukora kugira ngo ateze imbere igihugu. Abajene babibandeho cyane babafashe barabe izo ntambamyi zose zituma umuje adashobora kwiteza imbere. Ego hariya kwa Edmond uno munsi imigambi mufise muriko murakorana na Irankunda Desire, uno munsi iyo migambi uri kuraraba urabona yuko uburyo bubonetse iyo migambi muheze mukayitunganya gute bose boheza bagashikirwa? Ego ndashaka ndahimiriza ugwaruka rwo kuza tugakorera hamwe kugira ngo twiteze imbere ku buryo bubonetse kuri projet dufise turashobora kwigeza ahandi ku rundi rwego tukagera ko ntamwishimishije kugira ngo makungu bakatumenya nk'ugwaruka. Yego urakoze cyane Irankunda Desire. Usozera ubaririki Mashariki TV kuba yadusanze ku kivi ndetse tukaba turi mu kiganiro tuyage. Yego Mashariki TV ndayishimiye cyane kandi kuko ni media imwe mu media kiradufasha cyane kugira ngo ifate amajwi yacu yashibure kure aho tudashobora gushika. Cyo nazo kwiradio kidashika na kure cyane bishimishije, ariko Mashariki TV irashika kure, yumvitswe n'abantu benshi bo mu gihugu n'abari mu bindi bihugu byo hanze. Rero icyo ndayishimiye cyane nuko igira kigoro ikasanga abajene aho baherereye, amana bari kure n'abatazi yuko aho hari ibintu bikorerwa bakamya ati bwa bundi hariho abajene bakora ibi n'ibi nubwo atashobora kuboneka ushobora gufasha, haraboneka batera intege, haraboneka ari n'undi yumva bimukoze ku mutima akavuga ati by'ukuri abo bana bo gushigikirwa, nubwo yovuga uko gusa cyaboneka nk'undi muntu avuga ati jewe nzobashigikira. Rero nibaza yuko nk'uturoza badushigikira bimwe sinkekeranya ko Mashariki TV tuba yabigizemo ingufu kuko yagira dufasha kugira ngo tumenyekane tugere kure, kuko nabonye abakurikirana n'abantu benshi cyane. Yego kandi Imana ishishikaye kubahezagira ibongereze ibyo bifuza kuko ndazi ko ntibarakwiza nawe aho bakeneye gushika nkuko nako aho dukeneye gushika nubwo bari imbere nabo nyine babandanya basonga baje imbere. Uno basabira ko mwana y'ikoresho bandanya kubashigikira bafite umugo kugira ngo bishoye kugenda neza. Rero Mashariki TV ndayishimiye cyane, ni kindi kibazo bagaruke turahari kandi sitwe twenyine abajene ni benshi bafise ibintu zitandukanye bashishikare nko kumanda bibona mabagendera abajene bashishikara urwo rugamba. Nibaza yuko rero ari igihe zosanga natwe mugihe twigenze neza nako tuzavuga ati Mashariki TV turayikesha ibi, kuko nibaza ko iyo umuvyeyi umuvyara mu umwana agatera imbere nibaza ko umuvyeyi aryoherwa. Ari twebwe twavuga ko turi abana ba Mashariki TV, rero Mashariki TV rero nibaza ko igihe twotera imbere izoryoherwa. Yego ndashimiye cyane. N'umusi radio na televiziyo wavure beje gwaruka abashaka gukurikirana urubuga rwa Mashariki TV woheza ukabareho radio na televiziyo je gwaruka FM boyisanga. Yego ni kumugwa mukuru ni Nyashibitoki, mugwa mukuru ni Nyashibitoki muri commune Rugombo, zone ni Cibitoki ku mutumba wa Karurama. Yego hepfo gatonya y'uruganda rwa Buseko niho ikorera. Nizigira yuko rero nabo kwifuza kutugendera nibaza ko tubahaye ikaze, imiryango iruguruye. Urakoze. Ego ikiganiro yari tuyage, reka ndagushimire. Ego none ndashimira aba journaliste na Samuel ndagushimire. Ego Eric ndagushimire, Edmund ndabashimire ukuntu twabonye mu kiganiro tuyage. Jewe rero niriko ndaremesha ikiganiro tuyage, mukaba musanzwe munzi ku kazina ka manager, ariko nkaba nitwa Kwizera Desire. Ndabashimire cyane, nshimira na Mashariki TV yashoboye kuba itugendera mu kiganiro tuyage. Nizere yuko araho gutaha, Imana ibahezagire, murakoze.